Y'abakozi ba Eric Bin TV muri Visit Nyanza ko kugaragaza igihugu cyacu Burundi. Ivyiza byo tufite byinshi turata komine yacu nziza ya Nyanza. Ndi mu mabanda muri zone mabanda ndavyibaza ndi mukabona aho nje kugura imuvi. Ndibaza hano maze kubabona nawe ndibaza wanze kubona byinshi. Ndikwe n'umudandaza aha nangahe? 5. Ajahe? 5. Aha naho nangahe? 5 naho nyene. Okay, shaka ngure imihwi hama ndayiguze inge mfungure. Ona igihugu cyacu nkiza aho cyose urenganye urabona ibyo ufungura kandi biraryoshe. Kandi nimuvuye muri komine Nyanza turashika muri komine Mabanda urashaka guca mu Kabonambo, hari abamama badandaza imihwi kandi mwiza kandi ryoshe, nawe ukagura imihwi ugafungura. Ati rero turakana subscribe kugira ngo mukomeze kuronka ibintu bimeze neza. Ati rero uvuye Bujumbura, uvuye Tanzania ugashika mu Kabonambo, imihwi hari abamama danazi imihwi ryoshe urabona. Wazumva imihwi iryoshe hari n'ubushaza n'ubushaza kandi ku biciro byiza cyane. Abamama rero ni 5,000 gusa. Abamama badanaza ngaha namama bakora amateka barabarondera ibintu byiza byinshi. Benshi nagusabye komeza rero ini wacanga ushite mu Kabonambo cusuma ucishika muhira bimeze neza. Murakoze cyane.